Nitwa Liliane Manirambona, umumama w'abana batatu, navukiye mu muryango w'abana batanu, mvukira mu Kirundo, hanyuma mvuka mu muryango udakenye, mugabo sinagize amahirwe yo kubana n'abavyeyi banje ku mpamvu z'uko naciye nja kubana na mushiki wa papa. Nukuvuga yuko mushiki wa papa yaje kuramutsa papa mu Kirundo, ico gihe nari mfise hafi imyaka 3, aje kumuramutsa mu ntumbero yo kumushimira kubera ko yamufashije kugira ngo ashobore kwiga, hanyuma aca asaba yuko papa yomuha ikintu azoza aramwibukirako. Hanyuma papa arabiraba aravuga ati rero nta kintu na kimwe mbona ashobora kuguha ushobora kunyibukirako kuko ibintu vyose noguha urabifise, mugabo ico ngira ndaguhe ikintu c'agaciro kuri jewe uzoza uribukirako, uzoza uranyibukirako igihe cose uzokibona. Papa rero yaciye amubwira ati muri aba bana bose mfise nuhitemo umwana utwara kugira ngo azobe icibutso cawe donc kuri jewe. Shangazi wanje araraba ntari butware umwana wa mbere kuko niwe yitwa ko akuze, ntari butware n'uwa kabiri, wa mbere ari n'umukobwa, wa kabiri n'umuhungu, ntari butware n'uwo muhungu, mugabo araraba uri inyuma yanje nawe yarakiri kwibere, aca asanga ni jewe bishoboka ko ashobora gutwara, hama aca arantora amvana mu Kirundo aca anzana ino kubi wiwe, nawe nyene arafise umuryango utari mutoyi. Shitsi ino nshikira mu Bwiza kuko niho yaba, ntaco twari dukenye n'ukuri, ntaco yarakenye, twari tubayeho neza mu buzima bwiza novuga umuntu wese ashobora kwipfuza. Ndabaho mu buzima bwiza mbona yuko ankunda kandi franchement yarankunda atari vyo kwigirisha, arankunda vraiment ubwanje nkabibona, aranyigisha, donc yankirira ivy'umuvyeyi uwo ari we wese ashobora kugirira umwana wiwe. Hanyuma rero nkurira muri ubwo buzima kuko ndibuka ko mu muryango wacu vyarangora cane gutandukanya mama yamvyaye w'amaraso na mama yandeze, kuko murumva yuko umwanya munini nawumaze kuri uwo mama yandeze kandi no ku mpapuro ziwe zose nari ndiko. Nukuvuga yuko n'abantu mu kibano utababwiye yuko atari je ndabibibwiriye yuko tutavukana ntibashobora kubimenya, kuko urumva ko nahakuriye kuva ndi mutoyi, kuva mfise imyaka 3, nkunzwe vraiment, urukundo nyene, affection y'umuvyeyi, ego niko nobivuga. Bon, ndakura rero ataco dukenye, ndakura nkuriye mu bandi bana, mbona muhira ari famille d'accueil, twakira abana vraiment, nkura tuja gusenga, shangazi wanje arakunda gusenga muri katolike, kenshi ndibuka yuko twamana amazi ahezagiye muhira, yarabikunda vraiment, kandi nawe yaratubwira ati nikuri ikintu cose mwokora mwoza muragikora aruko mubanje gusenga. Turakora muri ivyo onye, mugabo rero maze gukura, novuga ngo maze gukura ngiye nko muri age ya adolescence, harageze igihe nja muri chorale yo muri Eglise Catholique, ndayiririmbamwo nyene nk'umukoriste yasanzwe. Aho hose nyene nabona yuko jewe ndi umukristo, ubwo sinigera mbona yuko ntakijijwe, nabona yuko ndi umukristo nyene, nabona yuko nkorera Imana, uretse ko nanakuriye no mu muhari w'abaskuti,
nabona ko nyene mfise agakiza kuko mu muhari w'abasuti naho twaragenda cane kugira ama bonne action quotidienne, twaragenda gufasha abagowe, twaragenda kuraba abantu bafise ibibazo bitandukanye, kubaka amazu, ahantu nyene tukabikora nyene nk'abana beza, uretse ko n'umutante yarakunda ibintu vy'ama bonne action kuko urumva yuko umuryango twakuriyemwo wari umuryango wakira abana, wari umuryango umeze neza, donc yari famille d'accueil. Hanyuma ndibuka ko muhira hariho groupe ya association y'abajene. Iyo association y'abajene yari association yangloba abajene benshi, yitwa DG, Association pour le développement et l'encadrement de la jeunesse. Iyo association rero kubera ko muhira habera ama repetition menshi, baraza kugira ama repetition muhira, tukaryoherwa nyene bikamera neza, kandi umva twe twabona ko ari bisanzwe. Novuga ngo ntaco vyari bidutwaye kuba twogira ama repetition muhira n'abahungu, kuko twabona kenshi bari mu ntuzenye bari muhira. Dukura muri ivyo, dukuze muri ivyo, harageze rero igihe akazi karaheze ku mutante wanje, karahera, uretse ko n'ivy'intambara vyagiyemwo, twarahunze, akazi karahera. Hanyuma nyene ubuzima busa n'ubugize iki, n'ubuhindutse gatoya. Ngeze mu mwaka w'icumi, banyorienta kuri lycée Skepersi, muri scientifique. Numva ngiye kuhiga ntahakunze ku mpamvu z'uko ubwa mbere sinakunda ibiharuro, banyoriense muri scientifique. Numva ntashaka kwiga ibiharuro, numva sinari mfise ntuzenye envie yo kwiga ibiharuro vraiment. Hanyuma ndapfa kugenda nyene kubera ko urumva muhira bandungitse. Shitseyo narize muri scientifique bingoye, umwaka wa mbere ndayoberwa. Nyobewe irafari ko nsubira mu mwaka, uwo mwaka wa kabiri ndawusubiramo. Canja kugira kwiyandikisha kuri iteme. Ngiye kwiyandikisha kuri iteme, ndashika ndiyandikisha mu wa mbere, ndagenda ndakora ikibazo muga kubera ko kuri iteme hari ino, bica bisaba yuko ntegerezwa kugira iki, kuba ahantu hagufi kugira ngo binyorohere kuja kw'ishuri. Yasaba yuko rero nja kuba mu Ngagara kwa muvyara wanje. Ngiyeyo rero hari ruhande ya Saint Joseph ni ruhande ya Bon Berger, abazi mu Ngagara. Ni ukuvuga ngo jeudi haraba louange kuri Église du Bon Berger, hakaba na louange kuri Saint Joseph. Twe rero twagenda tugiye muri louange ya Saint Joseph na muvyara wanje. Jewe kubera ko inzira yari imwe, nkakatira muri muri Bon Berger. Muri Bon Berger bariko baravuza ingoma ndi muhira, naravyumva, nkumva ndakunze cane ingene batazira, nkumva ndakunze cane ingene bavuza umudiho, surtout wa rap kubera ko narayikunda cane, kubera ko muhira hagirira repetition abo bahungu bagize batamba imiziki. Numvise rap ndayikunze cane, numva rero irangiye mu mutima. Numva rero ico gihe bariko baratazira muri Bon Berger, bariko batazira mu mudiho wa rap, numva ndabakunze cane cane. Noneho nca gusengerayo muhira, mugabo bazi yuko nagiye muri Saint Joseph. Shitseyo ndabona ubwiza bw'Imana vraiment. Dudimane muhezagire cane, Mani muhezagire, kuko ari mu bantu batanguye gutuma numva ansunikira kwakira agakiza. Ico gihe ndavyibuka yuko nshitseyo muri Bon Berger, harabaye ikintu bita jeudi spécial. Hanyuma ndibuka yuko Dudu yaravuye muri Afrique du Sud kw'ishure, aca araririmba indirimbo yankoze ku mutima cane. Indirimbo yiwe ivuga ngo nasetse ibihome vyinshi.
iyo nasetse ibihome byinshi nararabona ukuntu yayiririmba abibamwo ukuntu yaririmba ribibamwo amajambo yari muri iyo ndirimbo numva arankoze ku mutima aramartse cyane mugabo uwo munsi sinakijijwe barahamagaye abakizwa mugasi nagiye naciye mbona yuko umengo bariko bararondera nyene aba partisan nca ndigira sinakijijwe ndataha nta muhira bazi yuko mvuye muri Saint Joseph noneho kubera ko naye naryohewe chaque jeudi nagenda bazi ko ngiye muri Saint Joseph mugabo nkaca nigira muri Bon Berger mugabo aho hose sinovuga yuko nari maze kwakira agakiza kuko najanwa n'amatazirano narumva baririmba neza nkumva ivyo bintu birandyoheye nkumva umengo nyene ndahari narumva yuko nyene umengo ndaruhutse ukuntu mugabo sinigera nakira agakiza niho naciye rero mfatana n'umuhungu umwe mu bana twakuranye mu bana twagendana bashiki barabagenzi banje twakuriye muri quartier imwe bon duca tuja mu bintu vya copinage tugiye mu bintu vya copinage rero turamara umwanya nyene turi muri copinage bisanzwe nkuko nyene aba jeune benshi bataramenya Yesu babikora hanyuma tugiye muri iyo copinage rero niho hagera igihe ngiye ku jeudi nkuko nabikora ngiye muri Bon Berger shitseyo baca bahamagara abakizwa igihe cyose nagendayo nabona yuko bariko bararondera partisan igihe cyose nagendayo nabona yuko bariko bironderera abafana par contre bari bafise abantu benshi mugabo urumva mu mutima wanje nabona yuko bahamagara abantu bakizwa kugira bironderere nyene abafana mugabo uyo munsi nshitseyo barahamagara abakizwa numva mu mutima wanje nogenda kwakira agakiza numvise mu mutima wanje nogenda kwakira agakiza naciye nje imbere nkuko abandi bose babikora cette fois ndakira agakiza nakiriye agakiza bon numva umengo ni comme si umuntu asheshe ko amazi y'akazu yazi kuntu zenye kuri jewe noneho atemvye nyene nka yariko arasuraja durere nari mfise mugabo rero ico gihe nagira nakira agakiza nari nagize iki nari namaze kugira iki gutwara inda ku mpamvu z'uko imbere yaho wa muhungu yaransavye yuko nja kumuramutsa ahantu yaba mu Cibitoki ngiye kumuramutsa mu Cibitoki noneho le même jour nja kumuramutsa duca tugwa mu caha c'ubusambanyi tugiye mu caha c'ubusambanyi noneho nca ntwara iyo nda ngenda rero kwakira agakiza naramaze kugira iki naramaze gutwara inda menya ko mfise inda naramaze kugira iki kwakira agakiza igihe rero muhira bamenye yuko nakiriye agakiza yaciye ibintambara noneho ngira intambara zibiri ubwo ndatwaye inda ndumunyeshure hanyuma no muhira ivy'agakiza ntibavyerekwa na gatoya bavuga ati oya umuntu akijijwe vraiment ivyo bintu vy'agakiza ni ivy'aba escrow ivyo bintu vy'agakiza nibi mugabo jewe nakiriye agakiza narumvise yuko mu mutima wanje hagize iki haremurutse noneho naye namaze gufata decision yuko nkijijwe nyene ariko urumva yuko mfashe iyo decision deja namaze kugira iki namaze gutwara inda noneho nciye ndabimenya ubundi ko mfise inda ndabimenye naramaze gufata decision yuko nakiriye agakiza maze kubimenya rero intambara ziba ziratanguye muhira intambara urumva kwishureho n'urundi rwego sindi buje kwiga mfise inda noneho rero nca mboblige yo kuja kubibwira wa muhungu ngiye kubibwira wa muhungu ndamubwira yuko mfise inda jewe ntabonye amaraso ntejeje kubimubwira umusatani n'umuja umuhungu nukuvuga jewe turi kumwe
yaranyereka yuko ibintu byose bishoboka, atakibazo na kimwe, atangorane nimwe, ofeti akanyereka ko atakibazo na kimwe jewe nzopfa ngize. Mugabo kumbe inyuma yanje donc yarafise abandi bakobwa bakundana. Jewe rero navuga nti none umuntu ari umwana twakuranye, umuntu ari umwana tuzinanye, bashikiwe n'abagenzi banje, antuko uko biri kose ntibizohava bigira iki, ntibizohava bintera ikibazo, kubera ko none hasanzwe nabizi yuko ntari umuguruguru. Ivyo rero nivyo jewe nashira mu mutima wanje, navuga nti nukuri nawe naho vyogenda gute nibishoboka yuko kumbure nza kugira intuzenye ikibazo. Bimaze kugenda uko ndabimubwiye, we yarandemesheje, andemesha ariko arambwira ati nta kibazo, we genda nta ngorane nimwe. Nanje nkabona nyene nta kibazo na kimwe, mugabo ntivyanyoroheye. Muhira bamaze kubimenya asha rwa rukundo rwose bari bafitiye wamengo rubaye futi. Noneho wamengo ahubwo nyene Satani aratomboye kuba ngize ivyo bibazo. Ntibaciye urukundo rwose rwari ruhari, wamengo rurafutise, wamengo rubaye futi nyene uretse ko nyene hari igihe usanga hariho nyene utubazo tumwe mu ntuzenye mu muryango. Bimaze kugenda uko rero, mugabo bigenda uko jewe naratwitse, gutwika abantu bariko barakurikirana intahe, no kuvuga yuko kera abantu bagiye kugwana bakagenda mu bwato, dufate bajabutse uruzi, kenshi vyagira aba Vietnamien bashitse bamaze kujabuka uruzi baca bafata ubwato bakabuturira. Ni sinye yo kwerekana yuko ni gupfa no gukira, bagiye kugwana intambara yo gupfa no gukira, no kuvuga yuko nta bwato buhari bava bubasubiza inyuma. Jero nari namaze gutwika, nari nafashe decision yuko nakiriye agakiza nyene, nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Icyagiye kugira rero kuntangaza cyane nuko subiye kubibwira wa muhungu, noneho wewe wacu umenga ashaka kumprofitirako, avuga ati noneho koko natomboye nkamutera inda, ubu ngomba kumugira umugore wanje. We urumva yacambwira ati ahubwo ingo tubandanye twisambanira nta nibindi. Mugabo rero kubera ko je nari namaze kwakira agakiza mu mutima wanje, nkaca mvuga nti ivyo bintu nukuri numva je watavyo nokora. Barambwira ati rero niba wanse yuko dusubira kugira kuja mu ivyo bintu by'ubusambanyi, byumve neza yuko atakintu na kimwe jewe nshobora kuzogufasha mu gihe utavyemeye. Je kubera ko numva mu mutima wanje ko Yesu ari kumwe nanje, narafashe iyo ngingo ndavuga ati jewe nohitamwo kugira iki kumuheba hako nsubira kugira iki kuja mu caha. Ncafata iyo ngingo rero nditoreza muhira, urumva ntibikunze, induru ziri ngaho, noneho harimwo amayere mamwe ambwira ati ahubwo we ntunakomeye, genda ukorere iyo nda kuko uracari mutoyi. Mu bagenzi uko nyene rabarira uracari muto, genda ukorere iyo nda nta bindi. Mugabo nicaye ndavuga mu mutima nti jewe ego nivyo vyarashitse ndatwara iyo nda, mugabo naho natwaye inda jewe sindi umuja w'icaha. Uko biri kose ndazi uko Yesu ko namumenye ari kumwe nanje. Nta majambo menshi y'Imana narinzi, mugabo nari mfise makeyi, ayo make nari mfise ndashira mu mutima wanje, ndashize mu mutima wanje araba indemeshanyo mu mutima wanje. Bimaze kugenda uko rero naciye mfata decision yuko urumva nigumira muri ako gakiza kanje nyene. Urumva umuryango ntibikunze, bavuga ati ntibikunda ntibishoboka. Wa muhungu ati utemeye yuko dusubira kubandanya kugira ntuzenye ubusambanyi ntibikunda, nanje yuko nshobora kugira iki kugusiporta. Jewe nshafata decision yo kumira kuri Yesu wanje, numira kuri Yesu. Ndibuka yuko igihe bibaye nariyumviriye urukundo kumbure nakuze mfise muri wa muryango, mbega gwagiye hehe. Niyumvira urukundo wa muhungu yavuga yuko ankunda, mbega gwagiye hehe. Numva umengo
bose barandengeye kuko wamengo heyerma barankunda wamengo bashobora kubana nanje mu bihe byoroshe nibikomeye mugabo suko byagenze. Hanyuma bimaze kugenda gutyo niho nari muri uwo muryango nari nakirijwemwo senga mu rushenge rw'umwungere mwiza maze kuba muri uwo muryango barambereye umuryango koko barambereye umuryango sincèrement biteye n'ubwoba kuko aho nari nziga urukundo ntago nabonyeho aho nari nziga yuko hari ubufasha ntabwo nabonyeho mugabo noneho muri uko kwagira agakiza kanje eglise yanje iramba hagufi ku rwego ko naratangariye urukundo bafise nk'abana b'Imana naratangariye ubuntu bafise noneho nsanga umengo abantu bose ntibigeze bankunda ahubwo iyi niyo famille shasha ndonse noneho iri proche yanje gusumba barambaye hagufi rero muri ivyo bihe bikomeye haragera igihe ndibaruka nibarutse umwana numva ko bitari byoroshe cyane ndagira ibihe bigoye naciyemwo ndagira ibihe bikomeye naciyemwo numva ko nisho yace ndayihagarika nsigaje kwiga umwaka umwe mugabo muri ico gihe cyose novuga nti Yesu yarabaye umwizigirwa Yesu yarabaye umwizigirwa nibuka umunsi umwe ndiko nditegereza wa mwana wanje navyaye nitegereza ukuntu asa ntangura kwiyumvira combien de fois umwana ari umugisha none ndiko ndamugoranwa hanyuma naciye ndonka ijambo ry'indemeshanyo muri jewe umukozi w'Imana ariko arigisha avuga ngo quelle que soit les circonstances de la naissance y'umwana uko umwana wese avutse ngo Imana ibimufise ku mugambi naciye numva ari indemeshanyo mu mutima wanje hanyuma noneho mfatiraho mu gusenga nibuka yuko nasenze mbwira Imana nti Mana ni c'est vrai niba ari ikintu cambabaje cane nuko kuntu naguye mu cacu ubusambanyi nkaca ntwarinda antuka biri mu bintu byamartse cane mu buzima bwanje ariko byategerezwa kugira ngo ntahure combien de fois Imana ari umwizigirwa byategerezwa kugira ntahure combien de fois urukundo rw'abantu rufise aho rugeza niko no bivuga ico gihe rero ndibuka ko nasenze sengana gahinda kenshi umubabaro mwinshi ngerageje kubivuga ico gihe nayo nafashe decision yo kwiyahura ndafata ibinini ndandika nikete ndandika izina rya se w'umwana ndandika nyene amajambo menshi nyene mvuga yuko naguye mu caha ariko mpisemwo donc kwiyahura kugira ngo numve yuko noruhuka hama mbwira nyene no muntu wese azotora uwo mwana nako gakete azoca agira amugirire neza nyene ibintu vyuko ico gihe niho nabona umumama uwo mumama arambaza tufise ikibazo nyabaki ndakimubwira hamaca arambwira ati fata umwanya ugenda usenge kuko Imana igira neza hanyuma hari igihe umengo ntuvyumva kubera ko amajoro yanse guca hari igihe umengo abantu bose bakuvuyeko hari igihe umengo wabaye igicibwa hari igihe umengo wiyumvira yuko noneho n'Imana yabaye kure yawe hama ico nakoze j'ai pris décision yo kuja ahantu nibuka yuko nagiye ahantu ndapfukama mu rusengero ndasenga
Hejeje gusenga ndataha. Hamwe n'ivyo niho ico gihe cyose urumva ko kwiyahura vyanse, mugabo nkaraba umwana wanje nkabona yuko malgré ko namuvyaye nakoze ico caha, mugabo ari mu mugambi w'Imana. Nkaca mbwira Imana nti Mana, hariho abantu ntibakumbure bahora barondera abana bakababura, ariko niba vyarashitse nkagwa muri iki caha nkamuronka, nuko yari mu mugambi wawe, kuko ni benshi bipfuza kuronka ibibondo mukabo bakabibura. Noneho numva ngize impuzenyi, donc umutima wo gusenga cane kubw'uwo mwana Imana yampezagije. Hama nca ndabwira Imana rero mu masengesho, ndabwira nti Mana, ni nivyo naraguye mu caha c'ubusambanyi, mugabo nubwo nakiguyemwo ntabwo ndi umuja wacu. Rero ndakwinginze umpezagire kubw'uno mwana, kuko uyu mwana ntashobora kuba victime yiwanje. Ndiko ndashinga intahe kenshi ari igihe niyumvira yuko ivyo bintu vyabaye ejo. Maze gusenga iryo sengesho, ndabwiye Imana nti nukuri ndashobora kuba jewe ntashobora guharigwa, mugabo uyu mwana ntushobora kumuziza icaha canje. Ico gihe mpejeje gusenga naratuje ndatuza, hama ntegereza ico ijuru rizokora. Ntegereje ico ijuru rizokora, naricaye mw'ituze ryinshi. Niho mu 2009 ntihenze haba igikorane co gushima Imana, umuryango w'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza wari wateguye igikorane co gushima Imana ku myaka 5 umaze ku butegetsi. Ico gikorane ndibuka ko naba ku mugenzi wanje nyene, kubera kurumva ko muhira vyari vyanse. Ico gihe nanje naciye mfata decision yuko muri ico gikorane nzogira amafungo y'indwi yose. Hari ukuntu ndi muri ivyo bigeragezo, Imana yampaye ivyizigiro bizima, irampa ijambo, irambwira ngo ko nduhoraho Imana yawe, ngo ico ntogukorera n'igiki, ngo nzogucira n'inzira mu bugaragwa, ngo ntembeshe amazi ahagadutse, kandi irambwira ngo nimwagira ngo kwizera ngo kungana n'agatete ka sinapi, ngo nimusabe ico mushaka cose, ngo kizobabera uko. Numva iryo rero riremye ukwa kwizera gutoyi kungana n'agatete ka sinapi umuntu nzeye mu mutima wanje. Hama numva kwatura ivyizigiro, numva mfise ivyizigiro bizima yuko nzosubira kw'ishure dès le début ya ntuzenye ya rentrée scolaire. Ndabibamwo, hanyuma tugahura n'abantu nyene bakambaza none Liliane bizogenda gute, mbega uzosubira kw'ishure, bimeze gute ivy'iwawe. Hanyuma numva mfise ivyizigiro bizima, mu mutima wanje, numva Yesu ari muzima mu mutima wanje, kandi nubwo nariko ndaca mu bihe bikomeye narumva yuko Yesu ari hagufi yanje, naho yoba yanditse ako gatoyi, mugabo ndazi yuko ari ruhande yanje. Nkaca natura ivyizigiro bizima, nkavuga nti nukuri nzoja kw'ishure mu kw'icenda. Hama benshi barakunda kumbaza ati none urafise umuntu azokurihira? Nkavuga ntego ndamufise. Franchement ntawe twari bwigeye tuvugana, franchement nta nuwo nari mfise uretse Yesu wenyene. Hanyuma ngeze muhira ndiko ndasenga, nasenga nkaca mbwira Yesu nti Yesu, bambwiye yuko uri se w'imfuvyi kandi uri umugabo w'abapfakazi. Niba rero ivyo bakuvuga ko ari vyo, ntungirire ubuntu mu kw'icenda uzonsubize kw'ishure. Hama nti kandi ntiburya urya muntu navuze yuko azondihira ntugire ko ari uwundi, ntiburya ni wewe. Turabona ko muhira banyase kubera ko nakiye agakiza.
nta nako abakizwa babita ba escrow nukuvuga ngo nutandihira ishure ni uzobaye umu escrow aca ntekereza umbajije wese nabumbira ko mu kwicena nzoja kw'ishure mugabo sinabona aho bizova sinigera mbona aho bizova uretse ko navuga yuko nabona ko ijuru nyene rizontabara hanyuma canja rero muri ayo mafungo imisi indwi umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi ugira gatatu ku munsi ugira gatatu niho nahura na musazanje kwa data wacu ndamubwira nti arambwira ngo uzi n'amakuru ngwe ngo papa Joana arakurondera cane ubwo bwanje navuga nti je papa Joana andonderera iki ko nzirikana ari umuntu nzi nk'umunyengeso mbi namubona nyene mu ngeso mbi zitandukanye navuga nti akadata uwo yoba agomba kunsubiza mu vyaha sinumva yuko nyene no ari umuntu Imana ishobora gucako kugira ngo ambere igisubizo ndabandanya ca gikorane bandanyije igikorane kizohera dimanche hariho veye bari badutumiriye muri Guérison des âmes bayitazira yuko ari veye y'intsinzi abaje muri veye baravyibuka muri 2009 iyo veye rero narayigiyemwo hari kwa gatandatu buca ari kwa Mungu Imana igira neza ndabishingira intahe Imana igira neza Imana irengeye uko umwana w'umuntu ashobora kuyiyumvira kuko hari igihe usanga Imana itwiyumvirako nubwo twebwe tutobitenako konti ngiye muri iyo veye ndibuka yuko barahamagara abantu basengera turi muri veye bahamagara abo basengera icagiye kuntangaza cane nuko umuntu yari kuri programme yatubwiye ngo uno munsi ngo tuza gusengera abashiki bacu ngo badafise ngo aho baba ngo badafise ngo ingene biga ngo bafise ibibazo bitandukanye abashaka kugira ama mariage ntibigeze bahamagara abagabo ntibigeze bahamagara abamama ntibigeze bahamagara n'uwundi mugwi w'abantu mugabo ico gihe bahamagaye abagore abakobwa gusa nanje nagiyemo kuko nari muri abo bakobwa ngiyeyo nshitse baradusengera badusengeye nibuka ko narunamye gatoyi ndabwira Imana nti que ta volonté soit faite ndabivugira mu mutima wanje mugabo ndabivugana ukwizera narumva yuko mfise ukwizera vraiment guhamye mu mutima wanje kandi muri jewe nari namaze no gutangura ishure kuko nari nzi nyirayema yuko Yesu azoririha nubwo ntabona iyo bishobora kuva ndavyaturana ntuzenye ivyizigiro mu mutima wanje inca bahejeje gusenga naravuyeyo nk'abandi bose ndasubira mu ntuze mu kibanza mugabo numva nishuwe nta hantu umunezero udasanzwe numva muri abo bantu bavuze ndimwo mu Imana yishuye yanyishuriye umutwaro reyelmo hama bwarakeye mu gitondo ndavuga ati reka nje kubandanya yaveye ko urumva ko nari nafashe ico gifungo ndavuga nti reka nje kubandanya yaveye marire rero niyo ntuzi yose mene yanje nihaye ndagera kuri Kotebu ico gihe rero muhando yari yaje turatazira Imana hanyuma turataha mugabo dusubira guhura na wa mu frère harambwira ati burya rero Joana arakurondera uzoje kurondera prince kuri bata hama muvugane wumva ico azokubarira Mana yanje ndavuga ati ko biri kose je uyu muntu ngira arafise message agomba kumpa reka nzoraba yuko nzoronka umwanya nkajayo ngeze muhira ndavyiyumviriye ko mugabo ngomba saba umuntu wese ko arumviriza intahe duha umwanya cane mwemu yera kugira ngo avugane n'imitima yacu gusumba uko umuntu yogira gusumba uko umuntu yokumviriza amajwi yiwe yo mu mutwe wiwe
duhe umwanya mpwemu yera kugira ngo abe ari we wenyine aturongora mu byo tugira dukora. Jewe nshitse muhira narafashe umwanya wo gusenga, ndafata umwanya wo gusenga, fashe umwanya wo gusenga. Naguma nibuka rya jambo ry'urufatiro, niwagira ukwizera kungena n'agatete ka sinapi, nusabe ico ushaka cose kizokubiruka. Hama nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, nimusabe ico mushaka cose kizobaberuka. Nkumva ayo majambo aguma agaruka mu mutima wanje, hama nsenga n'ukwizera, ndavuga nti Mana, jewe sinumva igituma Papa Joan ariko arandondera, ko je namubona mw'ingeso mbi. Ariko niba Heyema ari wowe ugomba kumukoresha, niba ari wowe ugomba kumukoresha kugira ngo ashobore gupavena kumpezagira, ni wewe ntuzobura ingene ubigenza. Reka jewe nzokore Heyema ico intuze, nzogende kuraba uwo muntu, hama nawe ibisigaye uzovyikorera. Mugabo Imana icisubira kunyibutsa yuko hari ahantu Eliya yagaburiwe n'ibisiga. Ndavuga ati nimba Eliya yarashoboye kugaburirwa n'ibisiga, birashoboka yuko rero umuntu w'umunyavyaha ashobora guhezagira umugororotsi kubera ko Imana ibimukoresheje. Bwakeye mu gitondo ndagenda ngenda kurondera uwo muntu. Bantu b'Imana, Imana yacu ni igitangaza. Imana yacu ni igitangaza. Umuntu ntashobora kuronka expression akoresha mu kuvuga combien de fois Imana ari umwizigirwa, ariko jewe narayibonye mu buzima bwanje kandi ndabishingira intahe yuko uhora ari umwizigirwa, akubera aho umuvyeyi adashobora kukubera, agukorera ivyo umwana w'umuntu adashobora kugukorera. Uhora ari umwizigirwa nyene. Maze gushikayo natangaye, nshitse wa mupapa mbonye, nabaye ntaramuvugisha ijambo, numva simbiyeko ngo sije ndakubonye, wamengo nabaye umwana w'icangazi, wamengo si wambonye nyene kugira ngo ashobore gupavena kuba yoruhuka mu mutima wiwe. Ahita arambwira ngo nguratse igihe tumaze turiko turakurondera, ngo Papa Joan aragushaka. Hanyuma amaze kumbwira uko, yaciye atora telefone, arambwira ati reka ndamutelefone ahubwo amareza ataracika kugira ngo ntuparvene kugira iki simpave ndakubura. Aca aratelefona, aca aramutora, aca ambwira ati uzi Imana ufise ingene imeze, ati Imana usenga vraiment irakomeye, ati maze desomena amarezo yaracitse ntamutora, ati mugabo ndamutoye. Burya agitora telefone amubwira ati uzi n'amakuru rero, ati burya yane namutoye. Aca ampa telefone, ampaye telefone, iyo ndiko ndashingiye intahe mengo ni ibintu vyabaye ejo. Ndibuka ko yaciye ambaza nkitora telefone, aca arambaza ngo wumva witeguriye gusubira ku ishuri? Hari inyishu zigoye kwishura, hari inyishu zigoye kwishura nyene. Hari igihe Imana igukorera ibintu ukarengerwa ukabura ico wokwishura. Nabaye niyumvira ico kibazo, niyumvira ivyo nari mazemwo imisi nsengera, nza numva arambwiye ngo ntiwiyumvire ibintu birebire, ngo wiyumvire ngo ingene biza kugenda, ngo mugabo ngo ico ndagusavye ni kimwe conyene, ngo mbwira yuko uri prête kuja kw'ishure mu kucenda, ngo kugira ngo ejo nzokurungikira amahera ngo hama uzoca uja kw'ishure. Aca ambwira ati rero burya mpa nimero za telefone kugira ndakurondera bizonyorohere, hanyuma uronke ingene uzoshobora gupavena kuja kw'ishure. Namuhaye nimero za telefone, n'ubundi nk'umwana w'umuntu ngenda njijanye imitima, ndavuga nti Mana, je ndamuzi ko amasouvenir menshi, ndamuzi ko amasouvenir atari meza uyu muntu, none ga Imana imukoresheje gute? Nkuru uyu mwana usubira inyuma, uyu muntu yari yaragiye, yaramaze hafi nk'imyaka 7 hafi 8 gutyo tutazi yari. Mana canja muhira, iyo nimero nayo nayimuhaye, wa mugenzi wanje umwe yampa indaro, nari namaze kuyimuha. Hama carambwira ati rero wewe buke ejo mu gitondo uzoca uja gutora amahera kuri Western Union kugira ngo uce witegura uje kw'ishure. Nk'umwana w'umuntu wamengo sivyo, nk'umwana w'umuntu wamengo ni vya bindi nyene nari nsanzwe ndamuzimwo bwa escro. Mugabo nagoma ndababwire yuko ku mugoroba yarantelefone, aca ambwira ati burya rero ejo saa 3
amahera azoba ashitse muri BGF uzoshuja kuyatora. Bukeye anakaranga muntu nari ifise mugabo harahiriwe umuntu yizigira uhoraho akamugira ivyizigiro vyiwe nguwo wenyene niwe azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi ngo cama mu gihe cacu. Ndavyibuka yuko nagiye kurondera karangamuntu muri Bonakeye, nshitseyo baca bambwira ko karangamuntu bazoyimpa nyuma y'imisi 3. Mugabo ntivyiyumvira, ntangura kwiyumvira nk'umwana w'umuntu nari ndose umuntu agira ndihira ishure, none raba ndabuze karangamuntu. Mbona Yesu andungikiye uwundi muntu, araza arambwira ngo wipfuza iki, ngo ko mbona umengo urijiriwe. Nje namubwira nti je nanje kurondera karangamuntu, mugabo ambwiye ko nzoyitora mu minsi 3. ngo nuko ngaha bakora. Ndamubwira nti yo mu minsi 3 ntaco izoba ikimfasha kuko karangamuntu ninayibura nzoba ndase umwaka w'ishure. Hama Imana igira neza, wa mupapa yaciye atora y'amazina yanje acaja kundondera karangamuntu tutazinanye. Karangamuntu mu minota 15 yarayinzaniye. Numvise gushima Imana rero mu mutima wanje, ndumva ndatoye y'amafaranga. Noneho nivyo gutanga ikigira 10 nta nivyo nari niyiziye, mugabo ikintu numvise kije mu mutima wanje ubwa mbere, nahisemo kugenda kugura Bible muri ville. Ndagenda nca ndagura Bible, nibuka yuko naciye ndayandikamwo ku rupapuro rwa mbere rutangura, nca ndandika ko nti abari muri Yesu banesha bataragwana. Nta wizeye Imana azomaramara. Ivyo naravyiboneye mu buzima bwanje n'ukuri. Kenshi iyo ndiko ndashinga intahe bigashika kumbure nkagwa mu caha, ndumva mbabaye cane kuko ndavye ubwizigirwa Imana idufiseko n'ukuri. Numva ndengerwa n'urukundo dukunda. Narabonye urukundo kuri Yesu, narabonye ubwizigirwa kuri Yesu, narabonye kugira neza, narabonye itandukaniro ryiwe n'abana b'abantu. Ntaraba nk'abana b'abantu oyaye. Igihe bagutaye, igihe baguhevye, igihe isi yose umengira kwanse, Yesu wewe aguma ari umwizigirwa mu buzima bwawe. Ndose ayo mahera naciye nja kwiyandikisha kw'ishure. Ngiye kwiyandikisha nsanga hari hasigaye ibibanza kw'ishure ryo mu Kayanza. Mukanza bambwira ati burya rero nta bibanza bisigaye ngaha, ibibanza bisigaye ati umuntu wese ariko arasaba ikibanza ngaha, ikibanza ariko arasaba ntacaronka ati kuko vyakomeye nta bibanza bihari. Mugabo ndibuka yuko ico gihe uwo muntu ariko arabimbwira, namubwiye nti c'est vrai ibibanza vyanyu byose vyaheze, mugabo ici wanje ndazi ko gisigaye. Kuko ndi mwisezerano ry'Imana. Nta Mana ishobora kumpa amahera y'ishure narayabuze, nta Mana ishobora gukoresha umuntu atanazi nuko nkibaho, nta Mana ishobora gufata umuntu yibereye muri Canada Quebec ikamukorako kugira ngo aze kundihira ishure. Irangije igacimbwira yuko ntaronka ikibanza c'ishure, ni rero gwanje kirasigaye. Hanyuma carambwira turabona uyu mugore turi kumwe, kandi koko vyari ivyo. Ambwira turabona uyu mugore turi kumwe, ati uyu mugore n'uw'umugenero. Kandi ga nivyo. Ambwira ati avuye mu Kayanza nyene, avuye gusabira ishuri uyu mwana musaza wiwe. Ndamubwira nerega nivyo, jewe ndavyumva ko avuye mu Kayanza, ndavyumva kandi nanabibona, ndumva ko ari umugore w'umugenero. Nivyo kandi abizi yuko nimba yagiriwe ibake ryo kubona iyi ntuzenye kumviriza iyi ntahe, aca vyibuka ico gihe kuko nabivuze turi kumwe. Ndamubwira nti c'est vrai, ni mugabe ikibanza ca musaza w'uyo mugore w'umugenero nta gihari, ariko hari ikibanza ciwanje. Ambwira ati oya nawe urafise ibintu wigira, ufise ibintu wigira vy'ukwerekana yuko umenga uri umusenzi wa cane, umenga Imana ikunda wewe gose gusumba abandi bose. Ndambwira nti no, jewe ndafise ico navugaye n'Imana mu mutima wanje, kandi ico navugaye n'Imana mu mutima wanje numva arico gikomeye cane gusumba ikindi cose umuntu yovuga. Ico gihe narafashe umuduga ndaja mu Kayanza, ngiye kurondera ishure. Ndashika ndarirondera koko ndaribura, mugabo n'ubundi Imana icisubira
Imana yacu ntibura uko ibigenza, Imana yacu ntibura uko ibikora, naho umwana w'umuntu wewe yobura uko abigenza, mugabo Imana yacu yoyo irafise inzira zayo zirenga igihumbi, ndabivuge gutyo honye. Burya shitse mu Kayanza barambwira ati burya rero zini nkuru nta kibanza ushobora kuronka kuko ibibanza byose byaheze, baranamishuka ati mu bibanza bariko baratanga burya ariko baratanga ibibanza by'intumbi, bariko barinda gutanga amafaranga kugira baronke ibibanza. Ije nta mahera ntiyo kandi umva byarumvikana, naja kubwira umuntu gute ngo utange amahera y'intuze y'ibiturire ya ngane jewe ikibanza ndakironka kuko Imana ndazi ko yakimbikiye. Hanyuma carambwira ati nta directeur rero tuvugana, casanga directeur sihari, mugabo aca avugana na secrétaire. Agiye kuvugana na secrétaire aca aramubaza ati none uwo mwana ni mu muha ikibanza, njasanga secrétaire yariganye na wa mupapa yaramwigishije. Hama camubwira ati ni jewe ndi naka, ati burya rero waranyigishije nawe umunyeshuri wawe, impera umwana ikibanza, ati ibindi byose nzobikora, mugabo wamuhaye ikibanza. Mana yanje ikibanza cindakironka, ndaronka ikibanza muri benshi bakibuze, muri benshi kumbure batanze ibiturire, urazi ko umuntu atarakizwa aba muri byinshi, muri benshi vraiment. Hanyuma niho mu nyuma wa mupapa yasura ku telefone akambaza ngo riri ndagusavye umbwire ahantu usengera. Aca aradondagura ama eglise, ico garambwira ngo usengera muri Vivante, nteka singera muri Vivante. Usengera hehe none? Cyo nabwira ntisengera muri Bomberge. Arambwira ngo riri nguzi n'inkuru rero ngo Imana usenga ngo uzoguma uyisenga, ngo Imana usenga ngo yambujije amahoro, ngo ndahantu kuri sene ngo nicaye, ngo irambwira ngo hariho umwana yagukoreye iciza ngo utigeze ushimira, ngo ucintegeka kukurihira minervale yose, ngo kandi wintegeka no kuguprenera en charge umwana wawe ngo gushika uheze. Mana yanje byagenze uko Imana yaramukoresheje uko arandihira amashure ari uko Imana bimutegetse. Umva wenyene ko yaciye ashingira intahe Imana, aravuga ati burya Imana niyo yantegetse kubigukorera, ati ndahantu nduhuze, Imana numvise ibintegeka. Arambwira ati rero rondera inzu, hanyuma ungirire devis na prise en charge y'umwana, byose nzobikora kati kuko naho waguye muri ico kibazo jewe ndacakwizeye kuko ndazi yuko uri umwizigirwa. Naho intambara zica ziravyuka rero, intambara ziravyuka noneho babandi bo mafame batangura gutelefona, ntashaka kwiga mureke uhonye, kugira ngo babone yuko nuwo Imana izikoresheje yobihagarika. Ariko abana b'abantu barafise ivyiyumviro vyabo, mugabo bitandukanye n'ivy'Imana. Abana b'abantu barafise ukuntu bagira ama constant, mugabo ari très différent n'ama constant y'Imana. Imana rero iyivuze nta uvuguruza, ndabivuge gutyo onye, numva ariyo terme no bivugamwo, kandi iyitegetse birakomera. Byagenze uko yaciye ama prise en charge y'umwana niyi wanje, ndihigwa ishure, nja gutora amahera muri Western Union, niga nk'umwami n'umuherezi. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo nguhora atugira abame, yatugize abame n'abaherezi. Hanyuma ntangura kuvyiyumvira combien de fois ari umwizigirwa, ntangura kwiyumvira ubwizigirwa bwayo, ntangura nta wayikoreye azokwikorera amaboko, nta wayikoreye azogira ibiki. Hama ndiga noneho niga ndi decisive, ndavuga nti jewe naje ku mugambi w'Imana. Baranantera ubwora bambwira ati nta mwana numwe ava handi aza kuri rishura amenye. Ndababwira ntumviriza, sindanitayeho nuko ari kurindi shure ngiye ko, mugabe ico nzico nuko mfise uwandungitse kuri rishura. Ico nzico nuko jewe naje kumenya mu bandi bose. Abana twiganye bakanda bakavuga ati rene uri umusazi ntunakomeye mu mutwe, ati wewe iri shure urarizi. Ndagira ni iri shure ndarizi, kurimenya ni kimwe, mugabo kugira uwandungitse naryo ni kidati. Iri shure rero ngira ndarikubwiye, iri shure nta mwana numwe avuye handi ashaka kugiga ko ngo ayimenye. Ndababwira ntumviriza, ndababwira niba ivyo ariyo ma principe mwashize mu mitwe yanyu, ivyo jewe ntibindaba. Ico nzi co nuko iri shure narijeko,
nje kwiga kandi nje no kumenya ni abo umuntu umwe azomenya ni uwo byumve neza yuko azoba ari jewe kuko negamiye umugabo akomeye niba babiri nabo ni byumve neza yuko azoba ari umwe na jewe ticonze ico nuko nzomenya ntabindi hewe barampana hana ishure ryose bavuga ati neza na neza tuza twabona umuntu yigira umukizwa abona niko bavuga ati tuza twabona umuntu yigira umukizwa ati iri shure ntararimenya mugabo jewe narumva sincèrement mu mutima wanje yuko nshobora ntegerezwa kumenya ko navuga nti Imana yanje Imana yampaye ikoresha umuntu ntazi imukura hari iyo yarari aparvena gukora igikorwa Imana imutegetse iyo Mana si izoreka kumpa kumenya ati kandi yaranampaye n'ijambo kuko yaciye impamu ijambo riri muri ntuze muri Jeremie 40:43 irambwira ngo njyamye mu ijoro irambwira ngo ehe ngira ndagukorera ikintu gishasha ngo ko kigira giseruka ngo none ngo ntuzokimenya ngo nzogucira n'inzira mu bugaragwa ngo ntembesha amazi ahagadutse icisubira impa ijambo rimbwira ngo résister au diable ngo le diable vous fuira ayo majambo nari ndayafise mu mutima wanje igihe cyose bambwira ayo majambo nahindukira kuri rya jambo nahawe mu ijoro nkaca nibuka yuko ngo ngira ndagukorera ikintu gishasha ko kigira giseruka ubu none ntuzokimenya nzogucira inzira no mu bugaragwa ngo ntembesha amazi ahagadutse Mana vyagenze uko Imana yarampaye kumenya mu ishure impa kumenya n'amanota ateye ubwoba kuko muri uko kwiga kwanje nari naratahuye ibanga ryo gusenga jewe bari banzi nawe nabaza nta nuwo nereka abantu twiganye barabizi uzopavena kugira kumviriza intahe twiganye mu Kayanza arabizi muri uwo mwaka bavuga ati Imana Liliane ntimumuje inyuma kuko nta numwe aza kwereka kwari uko kwandi nukuvuga nshitse ku gipapuro icambere nakora nabanza kugira gusengera mu mutima nkasengera endroit nkasengera ntuzenye igipapuro ngira nkore hama nkaca nsengera n'ikibazo ngira nkore hanyuma nawe nabaza kandi nta nuwambaza narakora hama nkaca nsohoka nkaca ngenda hanyuma mu nyuma nyene bimaze kugenda uko nasanze namenye harageze ko baprograma sanga namenye haraba intambara muri jiri nyene abisi baragoye kubera ko amafaranga tutayatanze kumbure y'intuzenye y'ibiturire mugabo Yesu yakomeje ambera umwizigirwa Yesu yakomeje anyihishurira amvana mu bwiza anjana mu bundi gushika nuno musi rero ndacashima Imana ishure narihereje naciye ndariheza hama ndagira ndaronka diplome gushika n'ubu rero Yesu yakomeje kumbera umwizigirwa numva no hamagarira umuntu wese Mana kumbure urumva ko intahe yanje nayishinze ndiko ndayishinga mpera ku buzima naciyemwo nkiri umukobwa ndiko n'ubuzima ukuntu nagiye ndaca muri ubwo buzima bukomeye mugaba hose sakambera umwizigirwa ndahamagarira rero umuntu wese surtout les jeunes Mana yanje icaha n'ikibi hari ukuntu abajene twamaze kwiha ibintu twamaze kuba muri modernisation twamaze kuyigira comme si umengo nibisanzwe en fait hariho indirimbo imwe mu ndirimbo mfise ivuga ngo iyo mpuzu nimba Yesu atoyambara wowe uyambarira iki kandi warakijijwe nashatse kuvuga iki hariho ibintu dukora ukamengo nibisanzwe hariho ibintu tugira ukamengo nibisanzwe donc unye barazanye ibintu byo kuvuga yuko ibintu bya copinage umengo ntaco bitwara mbega ubugenzi dufitaniye buriko buratujana he nimba ubugenzi dufitaniye réellement butujana mu byaha ubwo ndumva yuko franchement umuntu wese azoparvena kumviriza iyi ntahe ubwo bugenzi wo bustopa kuko nta handi buriko burakujana uretse ko bukujana mu mahonero kandi nyuma yo uko bukujana mu mahonero hari uragira ikintu bita les conséquences du péché byumve yuko hariho ingaruka z'icaha zico caha wakoze kandi d'une part ni nziza canke nimbi mugabo ico nabonye co nta gihe na kimwe ingaruka y'icaha iba nziza rero ndabahanura yuko
mu bugenzi dufitaniye turabe yuko ari ubugenzi buriko buradushikana ku musaraba, turabe yuko ari ubugenzi butuma tutagwa mu vyaha. Wewe wishire mu muntu uzenye mu kirenge ca Yesu, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twashushanijwe ngo mu biganza vye, ngo kandi donc dushushanwa na Kristo. Nimba yerema dushushanwa na Kristo, turakwiye gukora ivyo Kristo akunda, turakwiye gukora ivyo Kristo abona yuko ari vyiza ku buzima bwacu. Nitube muri ivyo gusa. Uno musi umuntu arakora icaho ukamengo nibisanzwe, uno musi umuntu aragira ivyo ukamengo nibisanzwe, ukamengo ahubwo yogira cane ku mategeko y'isi gusumba uko yogira ku mategeko y'Imana. Hari ikintu mpora nkunda kuvuga cane, ndiko ndahanura surtout abajene canke uwundi muntu wari we wese, nkakunda kuvuga ngo turazi neza yuko hariho incungu z'igihugu cacu, turazizi izo ncungu, nta muntu n'umwe atazizi, barazubakiye kumbure les monuments ziri ngaho, turazizi. Umuntu biratangaje, je namana navyiyumviriye cane ingene umuntu ashobora kuba yotinya kugenda guhagarara kuri monument, kubera ko azi neza yuko ayihagaze ko baca bamufunga, agavuga ati jewe hangiye kuri iyi monument sincèrement baca bamfunga, ndabizi neza yuko baca bamfunga. Mugabo ukamengo gukora ibyaha nibisanzwe. Ijambo ry'Imana ryo tubwira ngo atagucungurwa, atamaraso nta gucungurwa. Yesu yarabaye incungu yacu, nukuvuga ngo twitandukanye n'icaha n'igisa naco. Kumbura umuntu wese akwanyumviriza ashaka kuvuga ati ya reka sha umuntu nashira kuja gukiza ibyo atakoze, mugabo ego nivyo jewe ibyo narabiguye mu mugabo. Ntabwo ndiko ndahamagarira umuntu wese ngo abanze kugwa mu caha kugira yakira agakiza, gukizwa uno musi nyene, kuko novuga ngo iki, novuga ngo agakiza k'umuntu n'uno musi, kuko sino umudugugu umugenda partout, nukuvuga ngo ushitse arasohoka. Nimba we warishitike yo kugira kuri Cheandre wavuye muri ville, uza kururukira muri Cheandre nyene, ntushobora kuza kubandanya ngo ushike ku ntuzenye, ngo uze gushika ku mashurgo yayo. Rero agakiza na kuno musi hari abantu bavuga ngo banzurindire ngo tuzobikora ejo, ngo rega ngo abo ngo nuko bahimbye. Nta uri determine y'umunsi, Imana yaraduhishije umunsi wo kuva ku isi kwacu. Rero mpamagarira umuntu wese kuba muri Yesu, kandi nimba uri muri Yesu bibemwo nyene kuyusonera amamonima, ukavuga ati iyi monima ndayigiye ko baca banjana mu mpimba. Vyumve neza yuko ni wakora icaha ugatsitara ku mabwirizwa donc 10 ku vyagezwe 10 nkuko Imana ibitugera, yemwe vyumve neza yuko naho atampimba iri direct kumbure turonka bashobora kutujana, mugabo vyumve neza kuzoba ukoze ku mutima w'Imana, uri kurababaza Yesu, uri kurasubira kumukora mu nguma. Rero numva nshimiye umuntu wese yashoboye kumviriza iyi ntahe yanje, numva nshimye Imana cane ko yampaye aka karyo ko gushinga iyi ntahe, kuko n'umutwaro nari mfise igihe kinini, ko nari narasezeraniye Imana yuko nzoshinga iyi ntahe kugira ngo ishobore guparvena gukiza imitima y'abantu benshi. Nimba ari umwana ari mu kigeragezo co kwiga canke ari mu kindi kigeragezo, basha tumbera Yesu wenyene, kuko niwe gakiza kacu, niwe vyizigiro vyacu. Kandi n'ukuri nkuko nabivuze, harahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akamugira ivyizigiro vyiwe. Nguwo ni wazomera nk'igiti conyene gitewe iruhande y'amazi. Nimba iryo jambo Imana yararivuze ngo harahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akamugira ivyizigiro vyiwe, aho hantu hari ngo harahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, bari gushobora kuhashira ibintu vyinshi. Kumbure bari kuvuga ati harahiriwe umuntu yizigira amafaranga, harahiriwe umuntu yizigira amashure, harahiriwe umuntu yizigira umuryango, harahiriwe umuntu yizigira umugabo, harahiriwe umuntu yizigira umwana. Mugabo ivyo vyose ntavyo bashizeho kandi vyari bihari. Mugabo ijambo ry'Imana tubwira ngo harahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akamugira ivyizigiro vyiwe. Nguwo wenyene niwe azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, ngo cama mu gihe cacu. Numva rero ndabashimiye cane abumvirije intahe yanje, ikomeze kugira impact mu mitima yabo, kandi ikomeze guhindura amahanga. Uyumvirije arushe yumve yuko Yesu ari umutabazi, Yesu niwe karuhuko,
Yesu il est tout pour nous. Ndabivuge gutyo onye kuko je urumva ko yambere umutabazi. Ntiwiyumvire ngo nuko abantu mwari mwiyumvire jewe narasenze gusa hama Imana nayimenya inzira ibicishamwe kugira ngo ushobore kuntabara. Erega kandi ntiyahereje naho hariho n'ibindi vyinshi nyene Imana yagira nkorera. Ndashinga intahe ko gushika kuri ino saha Imana ikiri umwizigirwa ku bugingo bwanje. Tutari uko ndi umugororotsi cyane kuko umuntu n'umunyentege nke. Muga mu ntege nke zanje Yesu arampa inkomezi. Imana ibahezagire cane.